Turabaye mwiriwe mwese muriko mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri igihugu kaze muri kino kiganiro kidufasha gutahura ibijanye no kurengana imbibe z'igihugu c'u Burundi mu gihe umurundi agiye kurondera akazi mu mahanga mu mutekano no mu cubahiro gukinga uburyo butemewe n'amategeko ubusuma urudandazwa rw'abantu n'ubugurano bwa none. Muri kino kiganiro turi kumwe na Habarugira Pascal umuyobozi ajeje gukurikirana abarundi bagiye kurondera akazi hanze. Pascal turabaha ikaze mu kiganiro. Murakoze kumpereza ikaze kuri uno munsi mwifuza kumenya ingene umurundi yova ngaha aciye mu nzira yemewe n'amategeko akagaruka ari mu iteka n'itekane kandi yiteje imbere akongera agateza imbere igihugu n'umuryango. Yego cyane turi kumwe kandi na Dr. Colonel de Police Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Kaze mu kiganiro. Murakoze ndaramukije n'abagiye kutwumviriza muri kino kiganiro. Murakoze cyane turi kumwe kandi n'umupfasoni Solange Murerwa umushingwamanza umuyobozi mukuru wa Estijo rimwe mu mashirahamwe afasha abarundi baja kurondera ubuzi hanze y'igihugu. Umupfasoni namwe turabaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane kwikaze muduhaye kugira ngo natwe tugire ico dushikirije mu bijanye n'amashirahamwe arungika abantu hanze kurondera akazi. Yego turi kumwe kandi n'umupfasoni Trifoni Ngendakumana yahaze akorera muri Arabia Saudite. Trifoni kaze mu kiganiro namwebwe. Murakoze cyane ndabaramukije. Yego mu gihe umurundi agiye gukorera agiye kurondera akazi mu mahanga inzego z'igihugu ziramugumiza kijisho kugira ngo akora akingiwe n'amategeko ga Pascal. Yego inzego z'igihugu ziramugumiza ko ijisho kugira ngo ronke iteka n'itekane kuva akiva ngaha mu gihugu gushika arinda ashika muri ico gihugu agiye gukoreramwo biciye ku bushikiranganje butandukanye. Hariho abantu benshi batazi yuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bufise uruhara ntangere mu kugira ngo umuntu agende mu iteka n'itekane. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nibwo butanga inzira impapuro z'inzira zituma umuntu arengana imbibe z'igihugu. Muri ico gihe rero hariho ikintu abantu benshi badakunda kubona nk'ibimenyetso mugabo biyumvira ngo ni ibimenyetso bisanzwe. Aho iyo mvuze ko hariho ibimenyetso bidasanzwe ni nk'uko mba nerekanye yuko nk'ubu nerekanye nk'iki gitabo c'inzira murabona yuko iyo umuntu w'umurundi bamubonye ikintu ca mbere babona nk'iki gitabo ntibazi mwene co wariwe babona gusa iyi ngoma ya leta y'u Burundi. Nico gituma rero tuvuga yuko leta y'u Burundi biciye ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu burakurikirana uwo muntu gushika rero iyo azoja hose kuko nambugiye mu bazungu nambugiye mu barabu nambugiye mu banyamerika bose ikintu ca mbere batangura kubona ngaha batangura kubona ingoma ya leta y'u Burundi. Nico gituma bavuga bati rero aho uja hose uwo kwiyumvira mu mutwe yuko leta itakubona mugabo abakubona bo baba bakubona yuko ukomotse mu Burundi. Nico gituma ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwitwa yuko bumugumiza kwijisho kandi natwebwe mu bushikiranganje bw'imigenderanire biciye ku buserugizi bw'igihugu cacu hamwe n'amakonsula yose babanza kuraba ko afise iki gitabo c'inzira catanzwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu biciye kuri ku gisata kijejwe gucungera imbibe ariyo Commissariat General de Migration. Ego none mbega inzira zemewe n'amategeko umuntu yocamo mu gihe agiye kurondera ubuzima n'izihe? Umuntu ategezwa guca ku kibuga c'indege ca Bujumbura ko hariho n'ibihugu bibanye murashobora n'imodoka. Inzira zemewe umuntu yogendamwo kugira abakingiwe akora atekaniwe n'izihe? Inzira zemewe n'amategeko zihera mu mpapuro mu bisanzwe kubera ko haba ugiye n'imodoka haba ugiye n'indege byose bihera hehe bihera kuri mwisuzumwa z'impapuro agiye atwaye kuciyongera rero
nk'uko twamaze kubona ko leta y'u Burundi mu bijanye no kuja kurondera ubuzima mu mahanga yagombye gushira imbere kubikorana n'abandi bantu bose bafise imitahe yo kugira ngo batange ico gikorwa iyo service no kwita service. Rero nkavuga nti ko bihera mu mpapuro, bihera muri izi document de voyage arizo impapuro z'inzira, bigahera kuri bijya byose bituma ayo mashira hamwe yemererwa gukora ku mugaragaro. Mu gihe rero leta y'u Burundi yashize imbere yuko izokorana n'amashira hamwe yigenga yemewe n'amategeko yabisabiye uruhusha, nico gituma tuca tuvuga tuti bihera mu nzandiko. Hariho haruhande y'ibi bitabo by'inzira hariho impusha zo gukora ako kazi zitangwa n'umushikiranganje w'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu. Hanyuma hakabaho impapuro ziba zivuye muri iri ryashira hamwe twita ADB zerekana neza ico uwo muntu yasabiye ubwo ruhusha, kuko natwebwe mu bushikiranganje bw'imigenderanire nta muntu ashobora kuzaho adafise izo mpapuro zivuye muri ADB zemewe n'amategeko zerekana yuko ari hikori, zerekana yuko uwo murondera yo mubona hakorera hariho. Kumbura aho ni kubari ngaha mu Burundi. Ni kubari ngaha mu Burundi, mugabo navuze yuko duhera ngaha nyene, duhera aha. Burya umutekano w'umunyagihugu uhera hanyene indani gushika azorinda shiki yaja biciye muri izo nzandiko zose. Rero icatumye mbere tuvuga tuti nk'iki kiganiro cari gikenewe cyane gose ko kiba turi kumwe n'userukira intwaro yo hagati mu gihugu, nuko twashaka kumenya yuko abanyagihugu burya igihugu gihera mu miryango, kandi iyo miryango nayo nyene itwagwa mu ntwaro yo hagati mu gihugu. Niyo abantu bariko baraja guhenda abandi ku matwi kugira abo bacishe mu kinywabi baca mu miryango. Hanyuma tukavuga tuti intwaro yo hagati mu gihugu ni intwaro ikomeye. Nukubera iki ikomeye? Nuko tuba tubona nibo batwara abanyumba 10. Burya nta muntu ashobora kuva Ingozi waje guhenda umuntu w'ibubanza, henshi ni mu kibano niho bihera. Nico gituma intwaro yo hagati mu gihugu ikomeye cyane gose mu bijanye n'ibi by'abantu bagenda mu mahanga. Iyo umuntu yagiye mu mahanga bice mu nzira yemewe n'amategeko, inshuti, ababanyi, abagenzi, mbere n'igihugu ku rwego rw'igihugu turabimenya ko yagiye kurondera ubuzima mu mahanga. Mugabo agiye yinyomboye agaca mu kinywabi, tuca tubona yuko agiye kuruhinda, nta security wenyene aba yirondereye, nta mutekano wenyene aba yirondereye. Ntiriwe rero ndarondogora, nobandanya mvuga nti twubahirize inzego zose, ubushikiranganje bwose uko kimwe cyose kiriko kirabikora kugira ngo ntidusubire guhomba abanyagihugu bagenda bisutse mu byo batazi bagasanga bitaye mu kanogo. Nuko kumbure reka twumvire uwaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati ica bitubwira ko uyu munsi ubushikiranganje bw'intwaro hagati burashoboye gukingira umurundi abari karondera ubuzima hanze y'igihugu. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bufise uruhara ruhambaye cyane mu gufasha umurundi abashaka kuja kwisumamwo hanze. Abavuga ngo kurondera ubuzima, jewe sindabivuga uko kuko ntaba yagiye ngaha yabuze, kuko ntaba yagiye yapfuye. Kurobera kandi byamye kuva na kera narindi. Rero ubushikiranganje iyo umurundi afashe ingingo yo kuja gupagasa cyangwa kurobera hanze, agashima guca kugenda akurikije inzira y'amategeko, buramufasha mu bintu byinshi. Muti gute? Uko mugenzanje yamaze kubivuga, kugira ngo usohoke urubibe rw'igihugu c'u Burundi utegeza ko ufise urupapuro rw'inzira. Ubwo rupapuro rutangirwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, mu gisata c'inyamiramabi kijeje gutanga izo mpapuro no gukurikirana abanyamahanga hamwe n'imbibe. Ico gisata gitwarwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati, iterambere rusange n'umutekano. N'imbere y'uko urupapuro baruguha,
hari ibintu byinshi bagusaba kubanza kuzuza. Hari impapuro nyinshi ukura muri komine, amakomine nayo nyene yose cyangwa amazona atangirwamo izo mpapuro nayo nyene atwarwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Bamaze kugenda canke mbere bataranagenda bakagira ibibazo bijanye n'umutekano cane cane ubusuma, barakunze kubiba cane cane abo bagomba guca mu nzira z'ikinywabi. Hari abasuma benshi cane, iyo rero ubwo busuma bubaye babiba ku gwenge, ku gwenge, hari abantu benshi, hari ruhande y'ajya amashirahamwe abikora bizwi n'amategeko yemewe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo imigenderanire. Hari abandi bantu bagomba kubikora mu kinywabi. Murazi imbere yuko ubwo bushikiranganji butanguye kubifata mu minwe vuba, kajya amashirahamwe ni mashasha, mugabo ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano n'igihe vyakogwa n'abandi bigenga bakabikora nkuko biri mu kinywabi, abo bantu babijamwo bagahura n'ibibazo vyinshi, ubwo bushikiranganji bwo bwaguma buza kubatabara. Aba bariko barabigiramwo ingorane, muribuka twugara amashirahamwe menshi yari yishizeho kugira ngo abikore, ariko aratwara abantu baja kubanyanyasa binyuranye n'amategeko. Ajya amashirahamwe murazi ko twe twayugaye, muribuka ko tumaze no kwakira abarundi benshi dukuye mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu bibanyi, mbere n'ubu duhatubakira ntibirahera, bagiriye ibibazo kubera ko batwawe n'abantu batabirikuriwe n'amategeko, bagiye kubanyanyasa. Urumva rero haba ngaha mu gihugu akiri ko ararondera izo mpapuro n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yaba agize ibibazo by'umutekano ataragenda n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, biciye mu rwego rw'inyamiramabi. Naho rero amaze gushika hanze yabivuze neza, waserukiye ubushikiranganji bw'imigenderanire aguma afise urwo rupapuro rw'inzira ruriko ikimenyetso c'inganji y'u Burundi. Ni ukuvuga yuko ni Umurundi, turakurikirana ivyiwe. Ubu rero mu kubikurikirana duca dukorana cane gose n'ubuserukizi bw'u Burundi muri kiriya gihugu buri twaba mu bushikiranganji yaje aserukira. Igihe cose mu buserukizi bw'igihugu c'u Burundi haba hariyo abajejwe igisata c'umutekano. Ni ukuvuga umuntu agiriye ibibazo hariya vy'umutekano, abo bajejwe igisata vy'umutekano baca baduha amakuru bati bimeze kuno, tugaca dukorana n'aba basanzwe bajejwe kubakingira rero mu buryo bw'imigenderanire, ivyo bita protection diplomatique. Hanyuma tugaca dukora ibishoboka vyose kugira ngo dushobore kubatabara mu bibazo bitandukanye baba bagize, kandi ivyo turabikora atangorane n'imwe irimo. Abatugora gufasha nabo bantu baba baciye mu nzira ry'ikinywabi, urumva ntituba tubazi, ntituba tuzi ingene bagiye, bibashobora kubashikira mu n'imbere yuko bagenda canke bamaze kugenda mu nzira canke bari hari, biratugora cyane ko abo bantu nivyo akenshi bafise urupapuro rw'inzira rwavuye ngaha mu Burundi, mugabo kubera tuba tuzi ingene bagiye n'ivyo barimwo n'ivyo n'ibibashikiye, rero biratugora cyane kugira tubafashe. Ariko nabo nyene hari igihe batabaza, ijwi rigashika mu nzego tukirukanga, ugasanga nabo nyene barabatabaye, ariko abo baratugora cyane kuko baba bagiye binyuranye n'amategeko. Kumbure ego bagiye binyuranye n'amategeko, ijwi ryabo ryumvikanye, mwe mubashikira gute, mubatabara gute? Ni bimwe nakubwira, nk'ubu jewe nyene ndiko ndavuga, hari abandukira amajwi muhora muvyumva, y'amajwi yakunze gucisha muri telefone, bavuga ati hari umurundi agorewe aha kumubera ibibazo ibi. Ico dukora duca tumubaza tuti ahantu uri hitwa ngo iki, kugira ngo tumenye neza hariho. Tumaze kuhamenya duca dukorana nabo mu bushikiranganji, babwira ubuserukizi hariya, abari mu buserukizi hariya bafashanye nabo bajejwe umutekano mu buserukizi bw'u Burundi b'abarundi, baca bakorera kuri ayo makuru, bakaraba neza ivyo ari vyo neza, hanyuma bakaraba n'ingingo n'ivyo bashobora gukora kugira ngo bafashe uwo muntu, kubera aba ari Umurundi naho yashikiwe n'ivyo bibazo. Murakoze, reka kumbure turaja kubigarukako. Umupfasoni Solange, musanzwe mufise ishirahamwe rifasha abarundi baja kurondera ubuzima hanze y'igihugu canke guca amafaranga hanze y'igihugu, mwebwe mubafasha gute kugira bikunde ko bagenda koko bakingiwe n'amategeko bagakora batekaniwe? Murakoze. Twebwe mu mashirahamwe
dusanzwe turongoye n'abo dusanzwe dukorana iki gikorwa haraheze imyaka iriko iraba 4 tugikora kuva amaprosedere agitangura yavyo twatanguranye navyo. Icambere ubanza kurondera uruhusha mu bushikiranganje nko nyakubahwa Pascal yabivuze, hama iyo lisanse uyirose ugaca ubandanya n'ibindi bikurikira, aho burose uruhusha wo gutangura gukora ico gikorwa baje bakaraba naho ukorera ukungene hameze. Rero duca twarahamagaje n'ubu turahamagara abantu bose bipfuza kuja gukora biciye mu mategeko mu nzira nziza, nkuko wumva yuko ubushikiranganje bwamaze gutanga uruhusha. Umuntu yarashitse mu kigi wacu canke n'ahandi uko dukorera hamwe, ubume dufite na association ihurikiyemwo amashirahamwe ashika 68 ubushikiranganje bumaze guha uruhusha udushika 64. Izo 34 rero zose ubu twaragiye hamwe tugira in association kugira ngo tuze turakorana duhanahana ivyumviro twongera tuvugana ukuntu kazi kariko karagenda. Umuntu rero aje akitura rimwe muri abo mashirahamwe turamwakira tukamwumviriza, hama tukamwereka ibisabwa byose kugira ngo ashobore kugenda. Aho uwo muntu twahereye mu gihugu ca Arabie Saoudite niho Uburundi bwatanguye gusinyana amasezerano, nico gihugu twatanguye gukoreramo gose. Ministeri nico yabaye iraronka les accords bilatéraux, amasezerano hagati y'ivyo bihugu. Twahereye muri Arabie Saoudite, mugabo hariho ibindi bihugu turiko turaja gukoreramwo vy'abariko baraza gusinya amasezerano n'Uburundi n'amashirahamwe ari ngaha. Rero muri Arabie Saoudite twatanguye turungika abakenyezi gusa, kuko ari bo bari bakenewe, abagenda gukora akazi ko mu nzu, akazi ko mu nzu nyene k'abakenyezi kajya bakora ko kuraba abana, ko gukora akazi ko mu nzu. Uwo muntu yaje akitura ico kigo, twe turamwakira tukaraba imyaka afise. Hari imyaka ntarengwa, bisaba abantu bafise inguvu kandi bakiri bato, turi ku myaka 40, urenza 40, urenza imyaka 40 ntibikunda yuko tukurungika. Rirashitse tukamwakira turaraba magara yiwe kwa muganga n'amaprocedure maremare, akaja kwa muganga tugapimisha nawe akipimisha, hanyuma tukarondera passport. Hariho abaza bayafise ibyo bitabo by'inzira n'abandi baza batabifise. Twaciye tugiranira partenariat no muri PAF kugira ngo baze baradufacilita. Abo bantu rero turabandikira makete bakagenda muri PAF bakabafasha kugira ngo ayo passport aboneke. Passport yabonetse baragira ivyigwa, turagira formation mu macentre, tukabigisha icarabu, turafise yabigisha bagisha icarabu bakababwira ivyibanze umuntu agenda azi kugira ngo ashobore gushika muri ako kazi. Hama rero bahejeje kwiga harabo procedure zo kwa muganga, vya bipimo vyabonetse, passport yarabonetse, tukagenda rero kurondera amaviza muri Tanzania. Abo maviza abonetse aho urumva lo dossier ibiriko iravansa, wa muntu abarahejeje n'ivyigwa aba yarose umu partenaire hanze. Kuri ico rero c'umukoresha wo hanze turafitaniye amashirahamwe yo hanze muri Arabie Saoudite, uko twe turi no turi ama agence no muri Arabie Saoudite hari handi ma agence. Twasiranye rero amasezerano, usanga nko mushirahamwe rimwe umuntu afise aba partenaire 2-3 amasosiyete yo hanze dusinyirana amasezerano yuko tuzobarungikira umukozi. Uwo mukozi rero tumurungitse, urumva aho ma procedure no yaheze byose byagenze neza. Uwo mukozi rero tumurungitse acashikira kuri ico kigo twasinyiraniye amasezerano. Nta mukozi avino agiye gutembera mu mihana hehe ngo ngiye kwironderera akazi. Ni hajya mabona buriye indege kuri aeroport bafise ibitabo bambaye neza, baragenda bagaca bashikira kuri ico kigo cyo mu partenaire twasinyiraniye amasezerano. Wa mu partenaire nawe wa mu ryashira hamwe ryo hanze riba rifise abantu rero baje gusaba abakozi, kuri ico kigo, tijurandondera umukobwa urandonderera uyo. Wa mukobwa bashitse ku kibuga c'indege baba bari ngaho bakabategera, bashitse ku kibuga c'indege baba partenaire kuko baba bafise liste y'abantu tubarungikiye. Habaho ama convention ku kigo, tugasinya amasezerano hagati y'uwo muntu agiye gukora akazi, umuryango w'ukazi ukavyisharja, tukajana muri ministeri bakabivalida, tukagenda muri berbe tukariha les frais de sortie byose. Wa muntu urumva agiye mu mutekano wose. Agiye rero ashitse kuri aeroport yo muri Arabie Saoudite, asangaho equipe y'abantu baje kumutegera. Ukumva agiye nk'umudiplomate, agiye nk'umuntu azwi, agiye nk'umuntu afite passport, agiye nk'umuntu ivyangombwa byo byose bikwiye. Bamutoye rero baca babajana bakabashikana kuri ca kigi wabo nabo.
kuko baba bafise abandi bantu babasavye rero tindungikira Marita ndungikira Minani ndungikira Karenzo ba bantu rero baca baraba nabo nyene mu mashini wabo tiwe uzojaha we uzojaha nakaraje kugutora bagaca bagenda rero mu mihana gukora urumva agiye ino turamurekuye iyo agence iramwakiriye nayo iramutanze kandi nayo agence mutanze icisinyana amasezerano niyo menage mutwaye uwo muhano mutwaye kugira ngo tuzoze turavugana kugira ngo bashobore gukingirwa iyo ni faso ya mbere n'uburyo bwa mbere tubarungikamwo bakingiwe ashitseyo rero arakora akazi bikagenda neza umukozi agahembwa aba yavuye no biri mu masezerano mbega bavino muzi umushahara bagiye gukorera ego kuko nabo barawusinyira abo baba bagiye gukora bavino buguruje amakonte akantu umuco nagomba ntange ku bijanye n'umushahara wabo hariho benshi nabonye ushize bavuga ku marizo sosio ko amashirahamwe yoba bavuga ko mu badandaza dufise inyungu tubakurako amafaranga abo bagiye guhembwa ko ari twe tuyajera ni ukuri co no kubesha byari yaragiyeyo nkeka niyo bivuga arabigira twebwe umukozi ashitseyo amaprocedure ya mbere twayahejeje ino y'ivyo twakoranye ntitwongera kwinjira mu by'umushahara wiwe tuguma turaba gusa ko umukoresha wiwe ariko aramuhemba ko umushahara wishika kuri konte mugabo umushahara murazi ko ari uw'umuntu nini wacu umushahara w'umuntu ni ntakogwa ko nta wukorako uwo mukobwa rero aca uca nko mudamu umushahara waca wujera avec sa famille n'umuryango wiwe abavuye nasize yuguruje konte turabara amabanki buguruzamwo za Bankobu za CRDB ahantu nyene ama transaction yoroha bagaca bagenda bagahembwa ayo mafaranga yabo acajaro ku makonte yabo urumva umukozi aratanguye akazi ari protege mu Burundi turamuzi hariya hanze baramuzi aragiye mu kazi abakozi rero bagenda bafise contrat y'imyaka 2 amasezerano bari y'imyaka 2 twebwe duca dusigara tuza turakontorora yuko ko tuba tubafise mu mashini bose nakari karahembwa nakagejeje aha ugize ikibazo ugwaye ugize ingorane tugaca duca kuri ya centre ya hariya ya Mutora nakayagwaye nakantari karahembwa nakarikora mu maretreta bariko baramubwira uko nakuriya hanyuma ya centre nayo igacija muri ya menage ti wewe Minani twumvise ko ari ngahamerewe nabi bimenze gute tukagira ama échange ubu nukuvuga aba partenaire bose baba bariyo duca dukira ama groupe ya WhatsApp urabona avec la communication ubu ama WhatsApp dukorera ku matelefone n'ibindi umukozi rero urumva harimo akarusho pour la famille ku miryango harimo uburusho ku gihugu kuko abo barariha amafaranga twebwe amasosiyete turariha amafaranga ama lisansi agurwa amafaranga menshi miliyoni 150 n'aya makosiyo dutanga muri berbe ya 50 miliyo mvuye miliyoni 200 ayo mafaranga agiye mu kigega ca leta urumva ubu turiko turasahiriza naho yego naho nyine ahubwo nagomba kugaruka kuri iyo musho mwari mutanze none mupfaniki mubafasha ku buntu bakagenda ku buntu oya bagakora bagatahana yose oya ntitubafasha ku buntu baba partenaire tuba dufise hariya amasosiyete dusinyiranira bobo turavugana amafaranga uko nyine komisiyo zigenda izo komisiyo nizo zivamo itike y'indege ujya mu muntu aroso uwo mukozi ararungika amafaranga ava mu itike y'indege n'ayandi ma examen amwamwe hanyuma umukobwa ashitseyo twebwe igikorwa c'amafaranga kiba giheze hagati yacu n'iryo shirahamwe riri muri Arabie Saoudite duca dusigara dukurikirana yuko uwo mukobwa canke umudamu iyo agiye gukorera bamuhemba ku kwezi mugabo baca bakuramwe amwe barungika oya ntayo bakuramo ayo baraheba uwo mushahara wo ku kwezi bawumuhaye wewe aguma agenda kuri konti wiwe erega nico gituma natwe turi amasosiyete akora ico gikorwa kugira ngo twunguke urumva twaratanze umutahe none ntanga umutahe kugira udandaze kandi wunguke twebwe rero mitahe twatanze no kugira ngo dukore nayo mafaranga ya mbere yibanze iyo sosiyete ikurungikira ku muntu ugacukuramo itike kugira ngo umuntu agende gukora ako kazi iryo tike rero rivuyemo agashikayo ashitseyo ntaryo bamukatuwo biba vyaheza bayasavye umukozi bakamumurungikira bakamudeplasa akagenda agashikayo agatangura akazi hanyuma umukobwa ariko arakora agaca ahembwa amafaranga yiwe aja kuri konte yiwe ntaja kuri konte ya sosiyete no mu Burundi canke ngaje kuri konte y'uwo mwarabu ariko aramukoresha amafaranga aja kuri konte y'uwo mukobwa kuko aba yavuye no yuguruje konte yiwe reka kumbure telefoni abitubwire telefoni wewe waragiye gukorera mu gihugu ca Arabia Saoudite
wagiye gute byagenze gute ubuzima bwa hariya bwari bwifashe gute? murakoze cyane. Ubwa mbere ho nabaza nkakengurukira umubyeyi wacu we yumviriye icyiyumviro cyo kurondera sosiyete yo kugira ngo tuze turagenda kurondera ubuzima mu mahanga biciye mu mategeko. Umubyeyi wawe w'amaraso? Oya, umubyeyi wacu nyakubahwa ngaho. Rero ntatebye gato nk'uko yabivuze mu kigo iwacu. Wagombye gushimira intuze Solange. Yego. Biga ntibabitomboye byo nekumbugani. Umubyeyi wanyu yababyaye niwe yarabakunze kurya baronka. Yarondeye icyiyumviro cyo kuzana sosiyete kugira ngo tugende kurondera akazi hanze biciye mu mategeko. Akadufasha mwe twoshikayo. Yego nk'uko yabivuze ubwa mbere hoho no mukengurukira. Hama ubugira kabiri ntiyabeshe nukuri ni byiza. Jewe ncyumvira kuja kurondera ubuzima nagiye kuri Facebook ndiko ndasamara ca ndabona abantu yarungitse hanze. Mugabo nabonye yuko ari izina ry'uwo muvyeyi ca ndatora nimero ya telefone munsi kuri publicité ya Facebook ndamutelefona gati je ndi umudamu w'Ububanza tije nipfuza kuja kurondera ubuzima hanze timwobimfasha abo nkano nkabigenza gute aca mpa nimero y'uwundi bakorana ati bibaza uyu muntu ca ndabaza uwundi bakorana aca arambwira ati kaze ku kigo ca Estijo tuzokwakire tukuyagira ukuntu bigenda. Naragiye ico bansabye yabaye passport gusa ndagenda ndayirondera ndayizana hama baramfasha ku ma etape yose yagiye aradusigurira ndashobora kugenda muri Arabia Saudite ndashikayo ndatangura akazi amahoro. Nkuko yabivuze ni byiza cyane kugenda mu mahanga uciye muri sosiyete kuko ubugiye ukingiwe ni ya sosiyete yakurungitse ndetse n'igihugu cawe. Maze gushikayo naragiye hariya muri Arabia Saudite hariyo iyindi sosiyete ifise office nyene ifise communication ni yaba abavyeyi bacu baraje kutwakira baratujana kuri office hama badushikiriza ababosi bacu turagenda turabandanya akazi kandi biragenda neza. Ni byiza rero cyane nkahimiriza n'abandi barundi bipfuza kuja kurondera akazi mu mahanga ko boca mu masosiyete azwi na leta afise uburenganzira kugira ngo bizobafashe kuzobaho neza mu gihe bagize ikibazo bakaronka umuntu abakurikirana. Yego kumbure none we nkaho akazi wakora karakahe urakora ukaronka umwanya wo kuruhuka canke baragukoresha ku buryo nyene bafata kumengo uri nturi umuntu uri igikoresho cabo baraguha agaciro ho bariko baragukoresha? Yego agaciro bwa mbere hoho ugahabwa na sosiyete iba yakurungitse kuko maze kuba wogenda gukora akazi haba hariho amasezerano ya sosiyete yakurungitse mu ijambo rimwe uba ufise iyo wagiye uva. Rero ikibazo cyose ushobora kugira urashika mu rugo ugakora akazi ko mu nzu niko kazi twebwe dukora n'akazi ko mu nzu muragakora neza mugafungura mukabandanya akazi mukaryama mukaruhuka. Iyo bishitse ukagwara cyangwa ukagira akabazo akacanke kariya nta wuri utubazo uritura sosiyete yo mu Burundi yakurungitse ukayibwira ikibazo ifise nayo ikaca telefona office ya hariya wagiye ikamenyesha umukozi ikibazo yagize hama bakaza aho ukorera bakaraba shaka ikibazo wagira bakagutunganiriza. None mbega habavuga ko muri hariya ata burenganzira ufise kuri telefone urayitora ukavugana n'umuryango canke n'aya mashirahamwe mukavugana uri hariya usanzwe uri ku kazi? Yego cyane hariho amasaha yagenewe gukora akazi hariho n'amasaha yagenewe kuruhuka. Urashobora kuba wokora akazi hama umubosi akazi wakarangije akaguha wifi ugashobora kuyaga n'umuryango ukamenyesha na sosiyete ko kikomeye ukiriho kandi umeze neza. Yego. None mbega ntabamaze kugira ibibazo bari mu mahanga dufate n'abo bagiye muri ubu buryo bagiye biciye muheza mukabafasha gute nimba bimaze ko bishika? Murakuze kumbaza ico kibazo. Nta nyambo ibura gahonzi burya urondeye umunyagihugu wo mu Burundi yoba afise inyifato
isa n'iy'umuntu w'umwarabu ntabwo wo mubura nka kujya natwe ngaha mu Burundi mu gihugu hariho abakoresha bamwe bashobora gukoresha abantu nabi bamwe si bose na hariya ntushobora kuburamwo umwe canke babiri yakoresheje umuntu nabi muri ico gihe rero hacakora itegeko rya hariya nyene kuko hariya ubushikiranganje bujejwe iby'abakozi bwarashizeho igisata bise musanede ico gisata rero gihuriyemwo ama societe yose aba yatumye ko abantu bava mu mahanga nabo mu Burundi barimo muri ico gisata rero nico gisata byitwa ko kandi n'aya majanse yo ngahi wacu mu Burundi aya mashirahamwe yo ngahi wacu mu Burundi ahuriramwo n'aya hariya hanyuma umukozi yagize ikibazo cyose barakimenyesha kandi bakimenyesheje twebwe duca twikora kuki ku buserukizi bw'igihugu cacu kugira ngo tubutume ko bukoranye n'inzego zijeje umutekano za hariya n'ubutungane bwa hariya hamwe na ministeri ijejwe iby'akazi hariya hamwe niyo musanede nyene baje hamwe biga ikibazo c'uwo muntu kive mu nzira turamaze gutahukana batari bake kandi abo batari bake sukuvuga ko mu bihumbi birenga 22 tumaze kurungika ko wotoramwe abantu 100 nta bantu 100 botoramwe gusa hari ikibazo kiriho abantu bataramenyera bijya bintu byo gucisha ku buhinga bwa none ku mbuga ugasanga ikintu barakigagamishije kurusha uko cyari kiri none umunsi mu gatondo je numvise umuntu yari karavuga ati nibareke kubesha ngo je narapfuye jewe ndiho kandi wari karamuvugisha n'umuntu bamenyereye kenshi kubona ku ma Facebook ariko nashimye ko n'uwo muntu yamugarukanya akavuga ati nukuri naho nari nacishije ko uyu muntu yapfuye ariho acavuga ati mbere n'itike y'indege yiyiwe nagize amahirwe je nari mfise n'itike y'indege yiwe yo kugaruka kuko muri iryo shira hamwe nababariye nti uyu muntu nkasubira kumubona ariko arazunguruka kuri ibi buhinga ku mbuga zitangirwa ko amakuru yabayo canka yatariyo nta dosiye n'imwe yiwanyu yo kurungika umuntu hanze isubira gusinywa ngaha mu bushikiranganje bw'imigenderanire burya bene ishira hamwe bavuze ati nukuri natwebwe ntitwamenye ingene uwo muntu yagiye kuvugira kuri izo mbuga kandi abiyizi yuko ubushikiranganje ubuserukizi bw'igihugu byose bishobora kushira inguvu hamwe bakamutabariza rero nkavuga nti nibyo kwama byerade mugabo kandi ntibyobuza abantu kubandanya baca mu nzira yemewe n'amategeko kuko murumva ko bigabanya uburemere bw'ibyoshikira umuntu mu gihe yagiye adace mu nzira yemewe n'amategeko. Solange harimo agahaze naho twavuga ngo abaciye iwanyu bagenda bakingiwe. Oya arumva ntiwavuga ngo byose bigenda byerade no ku kazi kajya akazi dukoreraho umuntu aragwara umuntu aragira ikibazo umuntu aragira ingorane ndetse rero aho umuntu aba agiye mu mahanga aba agiye mu bantu batamenyeranye ahubwo jabo badamu ndabashimira uko ngene biyadapta bagashobora no gushobora guheza ikiringo canke bagashobora no gukora ako kazi kuko nk'ubu twebwe nko muri city iwacu kungene bimeze abantu bose twarungitse turafise groupe WhatsApp abo bakobwa bose duca tubashiramwe nta ugenda adafise telefone Android duca tumushiramwe harabamwe n'impanuro kuko hariho bashasha basangamwe abakera hariho abavuba basangamwe abandi bagahanurana bakabwirana bakigishanya hagize rero nugira ikibazo akagwara nukuri turagira je namakuru ayo gukora gutegera abantu baje bagwaye bagize ibibazo bagize ingorane bo amashirahamwe yose peut-être nta usanga nyikizo competence batazinganya mugabo nivyo duhimiriza kuko je nsanzwe ndi na vice president w'urongoye ugurunani rw'amasosiyete nyene turabaha rero inyigisho tukabahimiriza tumuntu murungitse utegerezwa kumukurikirana agize ikibazo ukamenya ikibazo yagize utabishoboye tugaca mu bushikiranganje ubushikiranganje buradufasha gose twamana gutya nka mutama wewe ngaha arabizi ntajyama ubu nawe yagiye kuri ritme y'abajene ku telefone yirigwa kararako kuko nibibazo tugera umwanya wose kandi bica ku matelefone
uwo muntu ntugenda ngo umusange ubwo nyene directement mubonane, ni telefone zikora n'ama échange n'ama message, turagira amanamarinye abo ba partenaire tukaja kuri Zoom ku matelefone. Urabona ubuhinga bwarateye imbere avec la communication n'ivyo gutuma tumanako. Umuntu rero tukamukurikirana nishira hamwe rindi nawe yandi mashasha ari karaza, urumva twe turabakeye turabahamagara tukabafasha bigenda uko umuntu indege imusigaye aeroport, hari abasigara, hari abatakara disi, hari abatakara mu aeroport, tugaca tubwira umudeje ati ingo iyo kaba yitretuko yubigenda uko caha giruko hinduza itike rihamande $100 $200 giruko. Nukuri turafashanya avec le ministère, tugafashanya n'ubwo rwego rw'ama-association y'ama-agence. Ubu nico gituma mu bikorwa biriko biragenda neza, kandi abantu bariko barakora ikashi riko ririnjira. Abo bamama bazu batunze baza bafise ikashi, hariho abagwa baguza amazu, baguza inka, baguza impene. Dernièrement twarazanye umuntu ngaha avuga ati je ubu ndumubosi, miliyoni 10 ntizomfunga, miliyoni 20 ndabona ko ndazifise. Donc n'umugambi rero mwiza wajuje gufasha guteza imbere imiryango, guteza imbere igihugu, ahubwo twifuza ko wokomera rero tukaguma twameriyora tubihindura kugira ngo igihugu kihungukire, imiryango itere imbere, kibe n'igikorwa kiza gusahiriza mu mahosete mu marosete de l'État, kuko mu bindi bihugu niho bageze. Uyu mugambi wa main d'œuvre à l'étranger barabikora neza mu Buganda, turafite ama experience turavugana nabo, barabikora neza muri Kenya, Ethiopia, bageze kure rwose, uriko urasahiriza mu iterambere ry'igihugu. Mugana natwe mu Burundi urabona turiko turagerageza avec le ministère ya intérieur, avec la relations extérieures n'ayo masosiyete turi ku kivi. Yego kumbure nkurikiye uyu munsi mbega umurundi agize ikibazo bivanye uko yinjiye aja hanze, uko yagiye kose, yotabaza nde? Yotabaza mwebwe, yotabaza yotabaza amashirahamwe barungika yotabaza bose. Igikuru nuko iyo nkuru imenyekana na avyandika kuri burya buhinga ngurukana bumenyi, twe turabukurikirana, turabifise ubushikiranganji bwose burafise ibisata bijeri gukurikirana amakuru acahaje ku mwanya naho tubibona hajya turashobora amakuru abashitse, amakuru amaze gushika tuca turaba urwego rusharo bikurikirana. Ari bibe byabereye hanze bisaba ko akingirwa n'ubuserukizi bw'u Burundi, tuca tubihana n'aba abo muri bushikiranganji bagaca babikorera. Hari ari vyino umuntu agiye ibibazo ino bica muri hoho bica bikorwa n'ubushikiranganji bw'iwacu bwo nyene. Rero none dufate kandi tubikora neza cyane ko benshi bagenda cyane bagenda mu nzira zisunze amategeko, baciye muri ayo mashirahamwe, baragenda bagashika amahoro, bagakora neza amahoro, bagahembwa atankomanzi, bakarunguka n'amahera menshi ino mu miryango. Ngira nabo aho uherereye urabona inzu nziza zidugiza banye neza bari abantu bariko bagura amatongo, bakagira imigambi minini yo kurimba imigambi minini yo kurimba. Abantu bubaka inzu nziza ubu muri iyi minsi kandi bakigenda abantu batwenga ngo baza ngo bukora ubuzima bwo mu nzu ngo butanyaye ngo iki n'ibiki. Aba bantu bariko bateza imbere cyane igihugu. Uyu muntu ugize urubanza ino aguterera $50, mwegeranye cyane akaguterera $100, urubanza ntibaroheze. Sinabesha ashoboye kuyaguha. Sinabesha ashoboye kuyaguha. Hari ibintu babikoretse bariko barakemura ingorane nyinshi z'imiryango itari mike yari ifise. Urashobora gusanga ariko ararihira nk'abana mu ishure nk'abana 10, ugasanga n'uyu ariko arabahira mu muryango abana 10 mu muryango kuri $100, atanze $100, akasanga ariko ararihira abana amashure 10 mu muryango. Uwo muryango n'uri kuratera imbere gantose. Ibi bikorwa byose bakora by'iterambere ntivyinjiza. Hari ivyuma bagenda kugura byo kubaka inzu bitari hamakoro, amafaranga acarinjira muri leta. Aho simvuze rero ayarihwa nayo mashirahamwe abajana bagiye kuguruza kugira abemere mu bushikiranganje barariha kandi atari make. Ivyo bikorwa byose bakora urumva ko bari hamwe berwa amafaranga atari make aja muri leta, ariko cyane amafaranga yinjira burya menshi n'ayaba abaguma barungika ku kwezi bayarungika n'amahera ko nta migambi benshi nta migambi bakorera hari amafaranga barungika kandi azari mu mafaranga mva mahanga
bagaca bavunja ino bagaca bakora imigambi bariko bariteza imbere rwose. Hariho iyo abarundi baronse aho bagenda kwisumamwo bagatera imbere, hari abantu bashavura niyo bagibona rero bandika ibintu ku ntuza yuko ngo urumva ngo amashirahamwe arabadandaza ngo leta y'Uburundi ngo yabadandaza ngo ikigambi n'ibiki ibintu vya gutyo zijya n'imvugo z'abantu bagomba kurwanya uyu mugambi. Babonye yuko abantu bariko barafasha igihugu kugira gitere imbere, nabavuga ati ibintu reka tubicafuze tuvuge ko ari bibi ari kugurisha abantu biki n'ibiki, maze abantu bose bareke kubijamo. Uwo n'umugwi wa mbere ucabumva abo ahanini n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta nibo babicafuze kubera abona bari bije guteza imbere igihugu. Oya none abagenda bari ntibagenda bavuye mu mpande zose bagenda bavuye mu mpande zose mugabo kubera ko ico bagiye gukora kiza giteza imbere igihugu gateza imbere leta, abakigwanya igihugu urumva ko bashaka kigwanya. Uwo ni uruhande rwa mbere. Hari urundi ruhande rw'abantu bahoze bakora ibi inyene mu kinywabi kandi n'uno munsi bakibikora. Hari abagenda bagashika bagaca batangura nabo kujana abantu, urumva atavuga ati tanga yagira ukuntu kuze tukujane utarinze kuja guca mwanya amashirahamwe birateba, hari n'igihe batagutora n'ibindi bintu vyinshi bababwira. Abo rero babonye amashirahamwe ariko aratera imbere ariko arabajana akajana benshi baca bashavura. Ni nk'abo twokwita urumva mu rurimi rw'Ifaransa bavuga ngo n'abakonkira. Ni ukuvuga abo abakeba baya mashirahamwe. Unundi mu kugira kabiri basoranje bo ntibeza ngo bashavure mbega. Turashabura nyene. Haje umuke baje kugwanya. Urumva bakeba. Rero abantu barakwiye. None mushavuzwa ni iki? Ntaco mwamuhomvye. Oya urumva mwebwe wanyu mwamwahomvye. Sindamuciriyemwo. D'abord hariho abaza baje kubikora nabi. Bagashaka kubikora batisunze amategeko. Bagashaka kubikora badafise ama lisansi. Urumva twe twararishere lisansi muri ministeri turariha amafaranga menshi, twagize investissement kugira dukore twunguke. Uciye ubona undi muntu rero aje kubikora atigeze ariha iyo lisansi, adafise lisansi par exemple, ahenze umuntu ngo ndakurondera akazi Dubai, abajene bakaza biruka miliyoni 10 uramukubise, peut-être aratripose n'abari Dubai n'abantu bangahe, ni vyinshi n'ubukorikori bwishi. Ubu rero twaravuye hasi kandi les ministères les deux ministères ziriko ziradufasha. Ushaka kubikora wese ni injire officiellement agenda ari hamakori muri BRB, agenda ace muri ministère aronke lisansi, hama baze twese rero tugende ku rubuga dukore twirukanke. Mugabo uje kubikora utaciye muri izo nzira twaciyemo natwe utarishe tuca tukwiruka ko natwe avec ubushikiranganje budufashije. Ico rero ubukiriko kirakorwa kandi uruva ariko barabahasha. Kumbura hanini sinari bwaheze nariko nerekana imigwi ibiri y'abantu baza bayuzo wumva babigwanya. Niyo migwi ibiri, bamwe n'abakeba bagomba kubikora binyuranye n'amategeko kugira bunguke bobo, leta ntigira icanovye nabo nyene nabo twaye ntigira ico anovye kiboneka. Abo twobita bari nk'abakeba. Ubundi mugwi wa kabiri nakubwira n'abantu abansi b'u Burundi badashaka ko u Burundi bwotera imbere biciye muri iyo nzira. Bijya abantu bose uzobona bandika kuri zagihuri bavuga ko imigamba ari mibi, ngwirimwo ngo imigambwe ngo biki ngo leta ngo uriko ngira ibinimi nibi, bijya izo mvugo zose izabo bantu bariko baragwanya iki gikorwa. Abene igihugu baza barategera ivyo babonye vyanditswe, bamenye abariko baravyandika n'intumbero bafise ko ikintu kirahambaye cyane. Iki kintu aba bantu amafaranga binjiza urumva bamaze kurungika abantu barenga ibihumbi 200. No kuvuga yuko kuko kwezi guheze bararungika. Tubiharoye neza usanga nta numwe arungika munsi y'amadolari amajana 2. Ngaha mu Burundi. Amafaranga ku kwezi ugwije n'ibihumbi 200 angana iki? Amafaranga nta kwa gusumba y'ikawa yinjiza. Ku kwezi tuyagabuye. None ico kintu numva ko kiriko kirafasha leta gutera imbere no gushika kuri yambona kazoza. Ko rero abantu bakigwanya cyane bya mugwi wa mbere nibisanzwe bica bivya politike. Umugwi ugira kabiri nakwe ko arabakeba. Igituma rero abo bakeba ni umugwi wa mbere twebwe mu bushikiranganje nabonye tubagwanya niki. Aba bantu nibo baza guteza za ngorane ziza muri kuguhanahana abakozi. Ni babandi baca batuma babikora mu gwihishwa. Ni babandi uzosanga bajanye abarundi muri Kenya Nairobi, ugasanga bajanye i Kampala, ugasanga bajanye mu bindi bihugu vyo ngaha mu karere mu hoteli bari bashe amafaranga mu madolari ibihumbi 2-3-4, ugasanga bataye mu hoteli.
bagasubira tugasaba polisi bo muri Kenya bahora bazana ngaha no muri Tanzania bahora bazana ngaha abafati hari babuze ukungene babaho kubera batwaye nabo bantu twebwe rero turiko turabagwanya bariya kuba ari kugira ngo dukingire aba bariko barabikora vyisunza amategeko kuko aba barakurikirana umuntu wabo kandi tuba turi kumwe turakorana mugabo mubwira ngo uzoze ngo tukurondere visa nuko twako turavuga bajana i Dubai aha hafi ubara n'abandi bavuga ngo bajana mu bihugu vy'Iburaya ngo za Australia ngo za Canada ngo bacisha muri Serbia bagasha bashika mu bihugu vy'Iburaya urara ko mbere bari baratangura no kubatugarukaniye baje baramaze abantu bakubwira ngo urihe ngo ibihumbi 2 cyangwa 3 vy'idolari ngo ugenda ngo uzokuririra ngo muri Nairobi ngo cyangwa uzokuririra ngo i Kampala bagasha ushitseyo bakayajya mu mahera barakora iki hotel ushikiramo iyo hotel ukashikiramo kamwe iminsi 3 ngo bariko barakurondera visa n'ibindi mugabo inyuma y'indwi zibiri bagasha bazimya n'amatelefone bikaba biheze abo barundi baba bariko bararutabaza ngaha twamvagiye gukora ama intervention ama ambassade y'iwacu hari yirirwa muri ivyo bakahenda abarundi bavuga ngo zanaya ngo urumva ubora hari ibindi vyeza ahubwo reka nje ngenda ndabivuze i Kampala mu Uganda ubu ivyeza haji Kampala hari abantu b'abarundi basaga babwira ngo umurundi ngo bakamubwira ngo yatange nk'igihumbi cya 2 vy'amadolari ngo urumva ngo tuca tuguha akazi ngo uzoshuza urahembwa ngo ku kwezi ngo nk'amajana 3 ivyo rero biramaza abantu abarundi bakayegeranya bamaze kuya batwara ivyo 2003 urumva asa amahera make n'abarundi bahenda bene wabo n'abarundi bahenda wabo n'abari ngaha mu bari hajyanyira kandi rero abo basuma biba kugwenge usanga barafise aho ngaha mu Burundi babaronde bakagira nabo bari mu bihugu za Kenya mu Buganda n'ahandi bakagira nabo bari Dubai ku buryo uwo bahenze ngo bakamuzanira iyo visa baca bamuzanira visa itari kuko urabizi ibintu by'amaviza nta na rimwe ushobora kuronka visa yo kuza mu Iburaya canke ahandi utabanje guca mu buserukizi ngaha bw'ububirigi ngaha mu Burundi muri iki gibanza cyose Schengen ibihugu byose biri muri Iburaya muri bijya espace Schengen visa yabo utegeza guca mu bubirigi kandi we wirondera ntuyituma umuntu ntibikunda urishikira wenyene bakagufata amakanda n'ibindi uwo muntu akubwira ngo azoza guhereza visa ngo muri Kenya ngo muri Kampala cyangwa mu kindi gihugu mu Rwanda canke ahandi umusuma ariko bama bivya abantu twe turaronka amapere menshi abantu biga twe turagura muri Kenya byagenze kunuku turagora i Kampala byagenze kunuku urumva byose twese mu buserukizi abajejwe umutekano muri buserukizi twamateko turavuga bariko barambwiye ivyo bibazo abarundi biriko birabashikira nk'ubu ico cyari giharo nico cikambara ndako hari umva catumenye kumwe tugikora hari nabo baturungikira abo bahora bazanye n'abapolisi bahari akabashikana ngaho tukabakira hanyuma tukabwira umva babambu abo bantu bahejeje baca baguruka tuzura kubabona rero none kubabikorera ngaha mu bahasha turabafata ababikorera urumva bo ngaha baroroshe wari ubikorera i Nairobi arashaka kutugora mugana abanyene ivyo bihugu turashobora hari ibihugu tushobora gukorana hariho n'ubufatanye bw'igipolisi bimwe bita Interpol hari igihe tubafatira hariya bakabazana ngaha bakabakorera amadose bakaja mu mpimba ubikoreye ngaha wewe biroroshe tumurondera tukamufata bakamukorera dose y'ubusuma bwo kwibakuruye bakamanuka mu mpimba haramaze gufatwa benshi cyane bivye abarundi muri iyo nzira kumure kubapfunga ni kimwe gusubiza ivy'abandi naho iyo urumva iyo twafashe bakaba bakibifise barabisubiza batakibifise barabafunga sentare urumva n'iki twe turakora amadosi kaheza sentare igiciraba ukungene bazobisubiza nukungene bihano babafatira ivyo ni sentare mugabo birakorwa ndabizi neza kumbure ngirasubire kwa Solange hari ikigeze ko mu minsi yeze cabaye ku bantu baja Dubai kumenga mwe mwari yidoze hariho abari kubagenda mu bundi buryo aba Dubai mwebwe muri amashira yamwe yiwanyu kumenga yafasha baja muri Arabie Saoudite canke za Oman mwebwe hari abo mfasha baja za Dubai ego Dubai turabafasha mugabo uruhusha rubonetse vuba ni muri vya bindi bihugu nababarira yuko hariho ibindi bihugu tuko turakorana ibihugu byose biri mu migenderanire myiza n'u Burundi hariho urwandiko muri ministeri basohoye muri umwaka wa 2026 umengo muri février yuko twokorera Dubai biga vya Dubai rero byari bimeze guto bwa mbere hajya bona vyagira akajagari hariho ama maison inzu ibigo bidandaza amatike y'indege donc les compagnies zidandaza ama billets d'avion bagero badandaza amatike y'indege mu bisanzwe ntibakora igikorwa
cyo kuronderera abantu hanze ubisanzwe batandaza amatike batandaza amatike kugira twese tugura itike ugomba voyage mugabo rero baciye bagenda bavyenseramo akandi kantu ko kuronderera akazi abantu hanze baca bavuga ati rero ko kudandaje itike ukabura umusore ukabura umujene zani miliyoni 10 babasaba 10 miliyoni 8 miliyoni 12 miliyoni ni bimwe mu koloneli ariko aravuga ngaho ayo mafaranga rero abo bajene bashushe abonye yuko umuntu asanzwe adandaza amatike y'indege tinakazi yakandonkeye bagaca bajana bakabata Dubai ya mahera bayabahaye barayariye uwo muntu nta societe afisa mujanyemo nta ruhusha afise go kuronderera akazi umuntu nta lisansi afise ba bantu baciye bagenda i Dubai bashikiye mu kangaratete baragiye bagutaya ahantu hamaze iminsi 2-3 tiguma ngaha akazi two turiruka turiko turarondera bagaca badisparesa n'amatelefone bakazimya rero ibyo tumaze kubibona twarituye ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu migenderanire ico kibazo duca turacicarira twaricaye turareta de strategie turibura ukuntu byogenda yamamezo rero baca barayidentifya bose ndiko ndavuga byose mugabo harabaho kubidentifya no kubamenya bamwe baranabugarira abo basanze bakora ivyo bintu abandi barabaca amande uburo vyagabanutse yo desordre ako kajagari karahagaze aho ubushikiranganje buviriye hasi na twebwereza agence tukavuga ati nyabuna abantu bariko baratwiba akazi barungika abantu batagira na lisansi batagira na autorisation no kuri aeroport bacaro nabo barugara nyene hariho verification nini iba barabanza bakabisuzuma bakaraba yuko umuntu agiye afise visa y'akazi yuko agiye afise contrat signiraniye na societe yuko agiye afise autorisation muri ministère ibintu byinshi uro vraiment desordre yi Dubai akajagari kaho ubushikiranganje bwaragahagaritse uyu munsi inyifato ni yihe haba ku barundi bakeneye kurondera ubuzima hanze no ku nzego z'igihugu kugira ngo tuje dusongora n'ikiganiro mu kanya tugisoze navuga ko mu Burundi twe turejeje turafise gwaruka rukeneye akazi keneye kuja kwisumamwo kandi sinijya ibisi bishashe kuva na kera narindi abarundi baragenda kwisumamwo ni nkuko n'ibindi bihugu baza kwisumamwo ngaha mu Burundi ne ntabakozi bava mu bindi bihugu byo hanze za Buraya na Amerika bari ngaha bakorera ngaha ne ntibaje kwisumamwo bashaka kuba atari benshi gusha dutanganye kubera muri bya bihugu ubu tugiye kuraba abantu kwisuku ngene bangana hari ibihugu bifise abantu bariko barasaza bazokenera twe dufise abakiri bato benshi nuvuga ko turejeje kandi aba bantu bagiye bagakora baragaruka bagateza imbere igihugu yego ifoni harakagohe ubuvunira abandi ku buzima babayemo hariya kumbura ashaka kuba we wumvise ko wamaze gutera iyindi ntambwe ashobora kuba utacifuza gusubirayo sinzi ko wifuza gusubirayo yego murakoze cyane yego nk'uko mwabivuze umugambi ni mwiza cyane kandi navuga ati umugambi uje hageze sinzi hariho ijambo no kwita ngo abashomeri mwino minsi canke mu minsi iheze navuga ati uyu mugambi uje hageze kuko nk'akarorero nka jewe narize humanite ndayiheza ndiga na kaminuza ndayimara mugabo sinigeze ndonka ikiraka cyo mpa n'ibihumbi 100 aho ndumva kumengo nari mbabaye cyane ariko maze guteye intambwe nkagenda narashoboye kuba noronka udufaranga dukeya ndatwite dukeya ku buryo novuga ati hariho itandukaniro rya cagihe nari nkiri ngaha niyo minsi mikenya namaze mu mahanga none twita dukeya jewe naratashe kumvo zo kugwara amagara yarankitse gato udufaranga batwise dukeya baba kandi ukorera nkanga twise duke kuko namaze iminsi mike nagarutse hataragera yego ku kwezi mbwa baguha nkangahe mugabo inzura yigera ku kwezi ngeranije nk'amajana 2 y'amadolari araboneka mugabo urumva ko umushinge narashoboye kuba nowuronka mugabo n'ubu ndipfuza kugira ntigusubire kugira ngo shire kitafari naryo notera intege abandi barundi bagenzanje guhurumbira cyane cyane y'amasosiyete yemewe n'amategeko bakagenda kurondera ubuzima kuko urumva ko nanje no munsi ndafise akantu nishimira nakuyeyo none gasoranje ni kimwebwe mubona abifuza kugenda ntibabuze hari igitigiri ntarengwa mbega kihari oya
twebwe wanashima ntiturashikana n'igitigiri gisabwa n'ibyo bihugu turiko turasinyiranira, nta n'icya kabiri turashikana, nta n'icya gatatu. Urumva turacari hasi cyane ugereranije n'abantu twategereza kurungika ku mwaka. Rero urumva twe twotera akamo yuko uyu mugambi wokomera ugakorwa neza nk'uko nyene n'amaministeri yose yagiyemwo, inzego zose ziriko zirajamwo, hanyuma ugakomera ugakorwa neza, tugafasha urugwaruka ruko ruraheza amashuri. Umwana ntaheze ishuri yumva ngo nzoja kwicara mu biro aza kubara ngo ndondorera aho nicara, ngo ndondorera aho nja, ahubwo baheze amashuri bumva ko bategerezwa gukoresha inguvu zabo n'ubwenge, kandi ntitugume tugundanira aha mu Burundi. Nako turi miliyoni 10 na zingahe, ahubwo nibagende nk'uko Monkoroneri yabivuze, nibagende basohoke, bagende tubasohore, abandi bari nyuma bariko barakura. Nikore kano kamo twasozera kino kiganiro. Shimire abatumire bari batwitavye, shimire Habarugira Pascal, umuyobozi ajejwe gukurikirana abarundi bagiye kurondera akazi hanze y'u Burundi. Tubashimire kandi ngira no hanyuma tubakeneye tuzobaronka. Mwakoze kuba mwatunganije kino kiganiro, nejo bundi mudukeneye ntituzoreka kubitaba mu ntumbero yo gutanga umuco wo kugira ngo urwaruka rw'u Burundi rubandanye rwiteza imbere, maze imiryango n'igihugu nabyo nyene bitera imbere. Nuko murakoze. Murakoze cyane. Shimire kandi Dr. Colonel de Police Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mwakoze namwe ku ntererano mwashikije mu kiganiro, namwe tubakeneye nibaza ko tutazobakena. Murakoze cyane, niko kazi je nkora ka misi yose iyo abankorera bandungitse kuza gutanga intererano ncanza ndiruka. Yego. Murakoze cyane. Shimire kandi Solange Murirwa, umushingwamanza akaba umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Estijo, rimwe mu mashirahamwe afasha abarundi bakeneye kuja kurondera akazi hanze y'igihugu. Mwakoze namwe kutwitaba. Mwakoze namwe kudutumira, nejo ni mwaduhamagara tuzitaba kugira ngo tuze tugume tubamenyesha aho uyu mugambi n'ikikorwa bigeze. Murakoze. Murakoze cyane. Shimire kandi Trifoni Ngendakumana yahoze akorera muri Arabia Saudite, kandi mwumvise ko no mu minsi yifuza kuzosubirayo. Mwakoze namwe kutwitaba. Murakoze cyane. Byakenerwa mwasubiye kugaruka tuzosubira tubatumira. Yego cyane murakoze, no hanyuma mudutumiye tuzogamburuka. Shimire kandi bagenzanje bafashije gutunganya kino kiganiro, mubandanye mukurikirana ibiganiro birabandanya kumbonesha kuri y'igihugu. Aho butaha.